Nitekana umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye, gusa cyane tukaza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata cy'ubutunzi. Bamwe bati ya makamyo umukuru w'igihugu yohereza ashoye ubutare hanze y'igihugu yoba aja hehe. Ivyo turaza kubigaruka ko imbere ko tubigaruka ko tubibutse ko ari kiganiro ishiramwe Focode rirongowe na Pacifique Ninahazwe yigeze gutunganya ku munsi w'Imana uheze igenekerezo y'icenda mu nyonyo y'umwaka w'ibihumbi 2025. Muri ico kiganiro hari ibibazo abatumire babajije bijanye n'ubutare President Ndayishimiye amazigiye yerekana ko bushowe. Ico gihe abatumire muri ico kiganiro barerekanye ingene atahandi na hamwe abaperezida baboneka inyuma y'amakamyo ashoye ubutare, banavuga ko mu bisanzwe atanico bisigura mu gihe atamakuru atanzwe kubiri muri ry'amakamyo no ku gaciro kavyo, maze mu nyuma abarundi bakazomenyeshwa icavuyemwo ico cakoze. Ivyo babivuga bafatiye ko mu myaka iheze Urundi bwashoye ubutare bwinshi cyane, ariko amafaranga yabwo ntigera yinjira mu kigega ca leta. Muti none bimaze iki kuvuga ngo raba turashoye utavuze icusho y'agaciro gifise mu gihe atari ubwa mbere Burundi bushoye ubutare? Ngana kamo biboneka ko President Ndayishimiye yumvise, kuko kwigenekerezo 14 munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 President Ndayishimiye yaciye ategura ikiganiro kubamenyesha amakuru kugira ngo atanga umuco. Icambere yavuze nuko arangije ikiringo c'imisi 100 yari yageneye igikorwa cyo gutanguza gushora ubutare bw'u Burundi. Kumbure bimwe vyo guherekeza amakamyo arabirangije. Yavuze ko muri iyo minsi 100 habonetse ibibanza 29 bishobora kubonekamwe ubutare mu Burundi, kandi ko habonetse ubwoko bw'ubutare 27. Yanavuze ko mu butare bwabonetse harimwo inzahabu zizwi ahantu 119. Nginzahabu zimaze kwimbwa ngo zegereza itoni. Icyakabiri cyabaye cyo gutanga umuco ku butare bumaze gushogwa. President Ndayishimiye akavuga ko hamaze gushogwa amatoni 270 ya amertezite, amatoni 172 ya quartz vert, amatoni 26 ya agape. Avuga ko ubutare bwashowe buciye imiliyoni zirenga 6 z'amadolari, no kuvuga hafi miliyaridi 20 z'amafaranga y'amarundi ku giciro cya BRB. Yanavuze ko kandi ayo mafaranga ataraboneka kubera bashoye kure mu Bushinwa, ngo niyaboneka azoja mu banki nkuru y'igihugu BRB. Bamwe bati icizere c'igitoro kigiye kuba mu butare n'ifaranga ry'u Burundi rigakomera. Igihe President Ndayishimiye yashora ubutare bwa mbere harabaye ikintu gitangaje. Mu ndwi imwe gusa idolari y'abanyamerika avuye ku mafaranga arenga 7,000 y'amarundi rikorokera ku mafaranga 5,000. Ico giciro cyaheruka muri za ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2022, ariko ni cizere cyamaze umwanya urumerumara kuko ifaranga ry'u Burundi ryaduze niko ryaciye risubira kumanuka. Ku munsi umwe gusa idolari yavuye ku mafaranga 5,000 isubira ku mafaranga 7,000. Bamwe bati mbega amafaranga yo kurangura igitoro yoba abonetse? Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 President Ndayishimiye yamenyesheje ko ku kwezi Uburundi bukenera igitoro giciye amadolari miliyoni 30. Mu gihe rero ubutare bwashowe bwitezwemwo imiliyoni 6 z'amadolari, nimba abagozi bazoyatanga uko nyene ayo madolari ni ca gatanu cyakenewe kugura ibitoro mu kwezi. Bisigura ko atagitoro c'indwi imwe gusa kirimwo. Urugendo ngo ruracari rurerure. Ngo gutanga umuco ukwiye nico kandi bamwe mu bahinga n'ubundi cyane aba politike ndetse nabo mu butunzi bagaruka ko kuba umukuru w'igihugu yaciye akora ikiganiro inyuma yaho basabiye umuco kwitangwa ryawo, ngo ni ibintu vyishimiwe cyane, ngo ikaba n'intambwe ikomeye. Ngariki intambwe iracariho. Ngo bino biharuro yatanze ni bito cyane ku vyahora bivugwa ku butare bushoka hanze buvuye mu Burundi, ariko amafaranga ntiyinjire. Ngo mbega nk'uyu mwaka ho bamaze gushoka ubutare buciye amafaranga angana gute? Mbega kabategetse ari bo nyene usanga bafatanije n'abahora bashora ubutare, mbere na President Ndayishimiye akabavugwa mu bafatanye n'abadandaza bakomeye mu kwimba no gushora ubutare hanze, iyo bazofasha kugira ngo ayo mafaranga atinjiye mu myaka aheze yinjire. Ni iki cyakozwe kugira ngo abo baca ku ruhande kandi bashigikiwe n'ibihangange ntibasubire kubishora?
haravugwa ubutare butari buke bwo babuva mu gihugu kibanyi ca Kongo muri kino gihe bwo buzanwa n'amakamyo y'igisirikare mbega nabwo buraharugwa. Igisata ca OBM kiraba ubutare coba kironka amakuru angana gute ku butare bushoka hanze buvuye mu Burundi. Ngoko umukuru w'igihugu ahagarara inyuma y'amakamyo ashoye ubutare nta kinini bivuze, siko kazi kiwe. Igihambaye nuko ashiraho inzira zituma atabusuma bubandanya muri ico gisata, nuko okugwaho ibituma ubutare butungisha ibihangange bikeyi, igihugu gasanga kironse inica ntikize. Nuko kandi hubakwa transparence ikomeye mu gisata c'ubutare, ibindi vyose no kurotesha abarundi gusa, abasuma bo bakabandanya gutotahara. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 nanone mu mwaka uheze mu kwezi kwa Mukakaro, aho President Ndayishimiye yereka abarundi ubutare yubuye imurehe mu Kirundo, yavuga ko ari amatoni miliyoni 12, acatangaza ko amafaranga azovamwo ari menshi ku buryo umuhero w'isi uzogira abarundi bakiyajya. Ibiharuro yatanze hirya y'ejo ntaho bihuriye n'indoto yari yahaye abarundi mu mwaka uheze. Bamwe bati ngo kumbure biracaza. Ibi President Ndayishimiye aherutse gukora ubutare hanze, kandi ntivyagarutswe ko n'abantu bake cyane, kuko benshi bagiye baravyibaza ko ibibazo bitandukanye gushika naho Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem nawe mu minsi yeze yari yifatiwe muganga n'umukuru w'igihugu nawe agira ico abishikirije ko ati nitwavuga ko biratera imbere cyane. Umukuru wa Parsem avuga ku bijanye n'igisata c'ubutare. Ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro Parsem rivuga ko rishimishwa n'ingendo itanguye kwigaragaza mu Burundi yo gushira ku mugaragaro bimwe mu biba biriko birarangurwa mu gisata c'ubutare. Faustin Ndikumana arongoye Parsem abivuga inyuma yuko mu mpera z'indwi iheze umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yaremesheje ikiganiro, yatanze ibiharuro vyerekeye ubutare bumaze gushogwa, asigura nibigiye gukurikira. Ndayishimiye yamenyesheje ko ubutare bumaze gushogwa mu kiringo cy'iminsi 100 iheze bwababe miliyoni 7 z'amadolari y'abanyamerika. Ashimangira ko iminsi 100 ari kiringo bari bihaye cyo gusuzuma ubutunzi Burundi bufise, cyane cyane mu gisata c'ubutare mu ntumbero yo kuraba ko iki gihugu gishoboye koko kwironsa uburyo bushobora gutuma kija mu nzira y'iterambere. Kubwa Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem ngo nubwo ayo mafaranga yashizwe habona, haracakenewe igikorwa cyo guhinyuza kugira biboneke neza ko ivyavuzwe ari vyo. Akabivuga afatiye kuri kahise, aho vyagiye bishika ugasanga ibiharuro vyerekeye ubutare bwashowe hanze y'igihugu vyatanzwe n'inzego wasanga biri munsi cyane y'ibitangwa n'igihugu ubwo butare bwaba bwashowemwo. Kubwiwe rero ngivyo bisigura ko amafaranga yaba yanyurujwe. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, mukuru wa Parsem Faustin Ndikumana yagize ati twagira dushimiye ngendo itangwe yuko buhoro buhoro hatangwe kuza haramenyekana bimwe bimwe mba biriko birarangurirwa abanyagihugu. Ariko abandanya ati hari igihe usanga ibiharuro vy'ivyo twashoye ari biki, waje kuraba hariya twabishoye ugasanga ibiharuro vyerekana ko ari vyinshi. Ndikumana akabona ko ari yo mvo haba hakenewe ico gikorwa cyo gwenyuza kugira ntiyagira amahera akatira canke sazimira mu nzira. Ikiganiro umukuru w'igihugu yatanze mu mpera z'indwi iheze cyabaye mu gihe bamwe n'abandi baguma bibaza nimba gushora ubu butare gushobora gutuma ikena ry'amafaranga y'agaciro rimaze imyaka ryugarije Burundi rirangira. President Ndayishimiye ntatomora neza, ariko akizeza ko amafaranga azoteba gushika. Uti mu minsi azobashitse, niko yasiguye imbere yo kongera kati nko mu kwezi dushobora kuronka vyinshi. Umukuru w'igihugu akabandanya yerekana ko amafaranga mvamakungu niyamara gushika bizotuma abanyagihugu bayaronka muri banki zitandukanye vyoroshe, gutyo boroherwe no kuja kurangura hanze y'igihugu. Uburundi bukaba bumaze imyaka ine bwugarijwe n'ikene ry'igitoro ryatewe n'ubukene bw'ayo mafaranga mvamakungu, ivyatumye ubutunzi buhungabana n'ibiciro biraduga cyane. Kumwizera utangwa n'umukuru w'igihugu Ndikumana gumana makenga afatiye ku biharuro vy'ivyankenerwa Uburundi bukora hanze y'igihugu usanga biri hejuru cyane. Akavuga ko buri mezi 3 bukenera kwinjiza ibifise agaciro kagera ku miliyaridi 700 canke 800 z'amarundi. Ni mu gihe ubutare bumaze gushogwa muri iyi minsi 100 iheze buzozana miliyaridi 18 z'amarundi gusa, hisunzwe igiciro cy'Ibanki Nkuru y'igihugu BRB. Agira ati ntitwovuga ko biratera imbere. Abajijwe igituma ubu butare buriko bushogwa mu Bushinwa gusa, President Ndayishimiye yishuye ati uwo tubonye aza kutugurira neza niwe duha, yamara ntatomora ingene bagurisha.
Naho biruko umukuru wa Parsem abona ko hari n'ibindi bikwiye gushirwa habona kugira ingendo yo gukorera ku mugaragaro yatanguye itera imbere gusumba. Nk'akarorero akabona ko leta yotomora urwego canke ikigo kiriko kirashora ubutare icari co kugira bimenyekane uwo amafaranga agiye kwinjira azoba yanditswe ko. Agasigura ko bishobora gukenerwa ko uwashoye ubwo butare ariha amatagisi. Ese amahera azokwinjira ku izina ryande? Mu minsi iheze baranavuze ko abacukura inzahabu boja kuzidandaza mu banki nkuru y'igihugu BRB. Muti none zo BRB yaguze zoba zingana gute? Vyagenze gute? Imaze kugura izingana gute? Asaba banki nkuru y'igihugu gukorera mu muco, agasaba kandi na leta kwinjiza Burundi mu kigo mpuzamakungu itiye gifasha ibihugu guteza imbere gukorera mu muco ibijanye no gucukura canke gushora ubutare. President Ndayishimiye we kamenyesha ko ubwoko bw'ubutare bumaze gutorwa mu Burundi bugera kuri 27, akavuga ko ibibanza bamaze kubutoramwe ari 29, muri ivyo 13 nizo vyonyene bamaze gutanguzamwo ibikorwa nyizina vyo gucukura nkuko abisigura. Uyu rero nawe ukaba hwezo wa Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem nga mu gihugu cy'u Burundi ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ndetse kandi nibindi byinshi bitandukanye, ariko kana none akagaruka cyane kuri iki cavuzwe cyo gushora ubutare hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi. Mu yandi makuru reka tubandanize kubiriko biravugwa mu gihugu ca Tanzania. President Samia Suluhu Hassan yashyize umukobwa we n'umukwe we muri leta nshasha nkuko tuzobigarukako. Hakaba Kobero kandi ku mupaka biravugwa ko hari ibiterasoni biriko birakozwa ndetse no kumaramazwa kwibwa n'agacerere ku mabi ari karakorerwa bamwe mu banyekongo. Ku rubibe Burundi ruhana na Tanzania Ikobero abava muri Kongo baramaramazwa bagasahugwa ivyabo kandi bagafatwa nabi na bamwe mu bakozi b'abarundi nkuko ikimenyesha makuru SOS Media Burundi kibitangaza. Wagati y'ukwirukanwa ihadabu ridakurikije amategeko n'amajambo acanishamwo intaye ziguma ziyongera berekana uburongozi bubi n'inyifato yo kutitaho ibibazo iranga indongozi. Haraheze indwi zitari nke abanyekongo bafata ingendo canke bahunga intambara zo muri Nord Kivu na Sud Kivu bavuga ko baca mu magorwa menshi. Izo ntara hanini zigaruriwe n'umugwi w'abagwanyi M23 kubw'ibitangazwa ngariko igisirikare ca Kongo cishimikiza Wazalendo n'urwaruka rwa Kongo rushigikiwe na Kinshasa hamwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Ikobero rore intahe ni nyinshi cyane zivuga ko batukwa bagahagarikwa amasaha menshi kandi bakibwa bitegetswe na bamwe mu bakorera kuri urwo rubibe. Uturubibe rwa Kobero bansavye kuri amadolari 100, no kuvuga ibihumbi hafi amajana 7 y'amarundi kugira ngo bansinyire kuri passport yanje gusa. Niko vyiganwa na Maluma turuka ibukavu wahoze ari umugwa mukuru wa Sud Kivu. Uti mbajije igituma umwe mu bakozi yanyishuye ati abanyekongo barafise amadolari kandi avuye mu gice ciganziwe n'abaroberi. Naragerageje kuvugana nabo ariko baransi. Inyuma y'amasaha 10 ndindiriye naramagaye umuryango wanje Bujumbura kugira ngo ndungikire ayo mafaranga. Ngo namabi yama yisubiriza hamwe n'agacerere kababaje. Ivyo vyashikiye bishikira benshi abafata ingendo batari bake bariyamiriza inyifato y'umukoloneli de Paris arongoye ikirindiro cyo ku mupaka wa Kobero yagirizwa kwirukana abantu ataca bahoye hamwe n'amajambo mabi ashikiriza mbere akanakubita bamwe mu baturuka muri ico gihugu. Ibintu nivyifashe neza ibujumbura mugwa mukuru butunzi ng'abanyekongo benshi kandi bahagaritswe baranapfungwa rimwe na rimwe bakirukanwa bacishijwe ku rubibe rwa Kavimvira hagati ya Bujumbura na Uvira, hagati ya Bujumbura na Uvira umugwa mukuru wa Sud Kivu nyuma yo kwigarurira Bukavu. Uyuti narahagaritswe mu gihe hariko haraba imikwabo myinshi banyagirije ko ntafisika y'umuryango. Niko vyiganwa n'umwe mu banyekongo aba muri quartier ya Cibitoke. Uti kugira ngo ndekugwe natanze amafaranga 250 vy'amarundi kwari kuyatanga canke kuguma mwibohero. Abandi bene wacu bafise ibitabo vy'inzira canke izindi mpapuro za CPG barirukanywe haraheze amezi 3 arenga niko yongeyeko. Nkuko biriko biravugwa rero ngaba bariko barazira indyane za politike zibonekeza muri aka karere. Rero bamwe bakaba bariko barasaba ngo gusubizwa gateka kabo.
ariko muri iki gihe imigenderanire itifashe neza hagati ya Kigali na Gitega, amasoko mu bajejwe umutekano batashimye kwidondora bavuganye n'ikimenyesha makuru SOS Media Burundi bakavuga ko indongozi z'u Burundi ngo zitinya ko abaroberi bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bashobora kwinjira mu gihugu c'u Burundi baciye ku mupaka wa Kobero ngusa n'uwikekwa. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu ufyende subscribe canke s'abone niba utarafyenda ko kugira ngo tujikanwe n'adushikiriza usangiza no makuru bagenzi bawe aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV rero iba hezagire mu bikorwa zanyu vya misi yose muriko murakora.